Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Turi mu kanyamuneza ka Kristo Umwami. Kristo Umwami itwinjiza mu ndwi ya nyuma y'umwaka w'amasabamana. Turi muri bonane muri Ecclesia ku bafise ukwemera katolika. Tugira twakira igihe gishasha c'ubushikiro twitegurira ivuka ry'umwami wacu. Biraryoshe cane. Kuri Axia Vibes TV rero murazi yuko ari inzira yo guhura n'umwami w'abami. Ni inzira yo guhura n'Imana. Axia Vibes TV ni igikoresho Imana ikoresha kugira ngo yikurize iteka ry'abayo iciye kuri abo bose baca kuri Axia Vibes TV. Uyu munsi rero kugira ngo tube mu kanyamuneza ka Kristo Umwami, twinjire no muri ivyo bitangaza twaherewe mu iteka ivuka ry'Imana mu bantu, twakiriye abavyeyi. Imana yarigize umuntu, ubu dusigaye tuyisanga mu bantu, abavyeyi badasanzwe. Murabona mwamaze kubabona bashitse imbere ya kamera. Reka rero sindabanyoteze, ico nobasaba ntimuze kugenda mudahejeje ino video kuko iraryoshe cane. Jewe nayumvirije muri repetition. None abavyeyi kaze kuri Axia Vibes TV. Muramutse abakunzi bino mbonesha kure y'umukama mu bidondore. Reka duhere kuri ya muvyeyi yambaye ikinyafrika, niko twobivuga k'abanyafrika kazi. Kaze muvyeyi, muduza akajwi mwidondore abakunzi bacu kuri Axia Vibes TV. Ndabaramukije bakunzi bimbonesha kure ya Kristo. Nitwa Marie Goreti, umukristo wa Umeo. Umukristo wa Umeo muri paruwase yitwa Umuvyeyi w'umukiza. Umuvyeyi w'umukiza. Bari Umeo n'abari mu bisagara vyo mu buraruko bwa Suède turabaramukije cane. Reka tugende rero ku wundi yashize kakabirya k'Iburundi, karya kantu bagobe kariya ku ruhande. Kaze muvyeyi. Urakoze. Nanje nitwa Rene, hanyuma turi kumwe n'uyu mudamu muri paruwase y'umuvyeyi wa Kristo muri Umeo. Umeo mu buraruko bwa Suède. Ahantu hari akaneje kenshi. Ego rero reka dusozere muri uno mwidondoro n'umwana wo mu nzu. Ndaramukije abakunzi ba Axia Vibes TV. Nitwa Anastasie. Anastasie Ngaha Isabala. Ego muri paruwase mugabekazi wacu, mugabekazi ino misiyoni yitiriwe mugabekazi w'ijuru, tukaba turi ku butaka bwa paruwase umugabekazi Notre Dame ya Västerås. Ego twese rero tukaba turi muri diocese katolika ya Stockholm. Turabaramukije aho muri hose ku isi yose kuko Kristo n'umwami w'abami. Jewe muriko murumva mutabona ni Patiri Inyase Nkuru Nziza, mpejeje gusangira n'aba bakunzi, aba bavyeyi mubona ivyiza vya Kristo Umwami. None akaryoshe karasangirwa. Reka batwinjize muri iyo ngoro y'Imana, bavyinire uyo mwami, bamwivuge, maze abavyeyi aho barugwaruka ibibondo nabo bifatanye namwe mu gahogo keranda. Turaje mu ngoro y'Imana ngo dushemeze umukama, nushimagizwe rugira we waturemye, nushimagizwe Yesu Kristo umucunguzi, na mutima mutagatifu. Yenza sauga mana yacu ukira ugacu,
byose turagushemeza turabawe nudutunge twese turakwituye ko mahungiro yacu hangama hora ku ngoma twaracumuye kubera umugaba nutugirire ikigongwe nutwimimube rugira we waturemye nuducyorore Yesu Kristu umucunguzi na mutima mutagatifu kanza sabwa mana yacu bukiriro bwacu ganza sabwa rugira byose turagushemeza turabawe nudutunge twese turakwituye ko mahungiro yacu hangama hora ku ngoma hora ku ngoma mwami Yesu ego nimubandanye mudufasha kusingiza kuninahaza uyo mwami w'abami Yesu mukama mucunguzi ganza sabwa Yesu mukama mucunguzi we ugaba abantu bose ganza sabwa ganza sabwa ganza sabwa ganza sabwa impundu ganza sabwa ganza sabwa ganza sabwa tuguhimpundu inge munina semana yanje mezagira izina ryawe iminsi yose ntahengeshanya Yesu mukama mucunguzi we ugaba abantu bose ganza sabwa ganza sabwa ganza sabwa tuguhimpundu ganza sabwa ganza sabwa ganza sabwa tuguhimpundu reka nshaka kukuninahaza isi yose izina ryawe ntirizova mu kanwa Yesu mukama mucunguzi we ugaba abantu bose ganza sabwa ganza sabwa ganza sabwa tuguhimpundu ganza sabwa ganza sabwa ganza sabwa tuguhimpundu amen amen ganza sabwa mwami Yesu kuko we wahuganje huzura ubuzima bavyeyi utujwi twanyu turaduza umuntu mwijuru rero kuri Action emwe ngira uyu munsi sinkekereza ko hari abamarayika bavuga yuko abamarayika bakunda ururirimbo rwa Gloria imbo rwa Gloria
none nimudufasha abamarayika baheze bimanukire kuri Axiya, ubwami bw'Imana busasagare mu bantu bose. Mukama, Mukama, tugirire ikigongwe, Mukama, tugirire ikigongwe. Kristu, Kristu, tugirire ikigongwe, Kristu, tugirire ikigongwe. Mukama, Mukama, tugirire ikigongwe, Mukama, tugirire ikigongwe. Imana ininazwe mw'ijuru, kw'isi naho haza amahoro, kuhana Imana ikunda bakayikundira. Turaguhaya, turakuyaga, turagusenga, turakuninahaza, turakengurutsa ingaji yawe yagahebuza. Wewe Mukama Mana, Mwami w'ijuru, Mana Data rugira byose. Mukama Mana w'ikinege, Yesu Kristu. Mukama Mana mpagazi w'Imana, Mwana wa Data. We ukuraba n'ibicumuro, tugirire ikigongwe. We ukuraba n'ibicumuro, turagutakambira utwumvirize. Wewe wicaye iburyo bwa Data, tugirire ikigongwe. Kuko ari wewe Musa mweranda, wewe Musa Mukama, wewe Musa rudasumbwa Yesu Kristu. Muri kumwe na mutima mutagatifu, mutagatifu, ubuninazo bw'Imana Data. Amen, 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 amen. Imana ininahazwe mw'ijuru, kw'isi naho haza amahoro, kuri Axiya haza amahoro. Bavyeyi nukuri muriko muratuduza mw'ijuru. Nizere ko namwe bakunzi muriko muradukurikirana kuri Axiya Vibes TV. Ubwami bwa Kristo buriko burabanyengetera, n'ubwami bw'amahoro, n'ubwami bw'akanyamuneza, n'ubwami bw'ubutungane. Bavyeyi ndabibarize, iyi ndirimbo yo kusingiza no kuninahaza Imana ninde yayiremye, ninde yayanditse? Umunyabuhumuzi wacu, Umunyabuhumuza Patiri Tade, kandi aracariho. Turamuramukije Patiri Tade, Tade umunyaruyigi wacu. Ego ari muri Eveshe Ruyigi. Emwe yumva ingene ibyo mutima mweranda yamuhaye gushira ku rupapuro biriko birahezagira isi yose, biriko birahezagira isi yose. Emwe nukuri mubandanye uyu munsi mushitsa ubwami bwa Kristu
bwa kristo hirya no hino. None agakurikira mwaduteguriye nakahe ko numva bibandanya biryoha? akaririmbo karyoshe Ego cane muzeko cyane. uyu munsi ni Tade Nyabuhoro. Irema ry'Imana n'abantu, Imana izobana nabo, bazovuga igisata cayo, nayo ubwayizoba Imana kumwe nabo. bakunzi b'Imana dusasagaye ku kirimba, Twashikanye none tugira turogozwe, tera imbere twegera ikare batugemanirize, dufukure duhimbe dushira inzara n'inyota. Ngirihemba ry'Imana n'abantu, Imana izobana nabo, bazovuga igisata cayo, nayo ubwayizoba Imana kumwe nabo. bakunzi ntiduhirahire ngo tuduge, tutabanje kuraba ko tubikwiye. Imana ni nziza ariko ishaka kubahwa, tubanze tumutegurira ashikira ashajije. Ngirihema ry'Imana n'abantu, Imana izobana nabo, bazovuga igisata cayo, nayo ubwayizoba Imana kumwe nabo. Uyu mwana w'Imana dufunguye, natubera ubuzima n'ubukiriro, nadusangize kamere kiwe k'Imana, nk'uko yashimye gusangira natwe nk'ukuba umuntu. Ngirihema ry'Imana n'abantu, Imana izobana nabo, bazovuga igisata cayo, nayo ubwayizoba Imana kumwe nabo. Muzombera igihugu ndababera Imana, vyarangukiye muri Yezu Kristo umwami w'abami. Kristo, Roi, Kristo, Kristo, victoire. Ego cane. Mbega abavyeyi, reka ndabibarize muvyeyi Goreti Patricie, umuziki wakunyengetereye hehe? Ni hehe wagiriye iyo formation? murakoze cyane. Umuziki wanyengeteye muri diyoseze ya Bubanza. Diyoseze ya Bubanza. Turamukije abantu bose muri diyoseze ya Bubanza. Kuri Imana ibahezagire kuko bantoje kuririmba kuva ndi umwana. Ego. Nkorera mu ngendanyi, ndirimbira Imana, mu mutambiramana, mu mwigisha w'abatambiramana. Umuziki ucumbera ubuzima. Umuziki w'Imana, kuririmbira Imana. Kwitambira. Eko, abavyeyi muri ko muradukurikirana,
mubireresha abana bakiri bato abibungenze muze muraririmba uturirimbo tw'Imana mukibafise mu nda bakure baninahaza Imana. Murabona aba bavyeyi naho babaye inyambukira bakaja kure cane, akamelodi kaguma karyohoye gose, muriko muravyumva. Reka mbaze umuvyeyi Rene nawe aho yaryohoreye iryo jwi twumva riduza umuntu agashika mw'ijuru n'amaguru. Jewe sinzi kuririmba mu bisanzwe parati oya, gusa nico gituma vyangoye no gutera gusa ndakunda kuririmba ntavyo nzi, ariko rero nabikundiye Imugera ishure ry'indera bigisha twatwabwa n'ababikira mu muryango w'abapatiri bera badukundisha Imana bakatujana muri foyer de charité yari ikiri Mugera. Hanyuma rero nza ndabikunda shikira mu ndirimbo zo kwa patiri Nyabuhoro kuri paruwase bakaririmba bikanyohera, ibitero nkavyiga mu isengero. Cane sinagiye muri korale yabo ariko banyigishije gukunda kuririmba ukavyiyumvamo cane gose, biramfasha no mu gisabisho canje. Bantu muriko muradukurikirana kuri Action Vibes TV, naho utoja muri korari uje hagufi yaho baririmbira akaziki karashaka kunyengetera cyane cyane akaziki k'ijoro. Murabona ingene umuvyeyi Rene vyagenze n'uyu munsi akininahaza Imana. Muvyeyi Nasitaziya Pasikaziya namwe gute? jewe kuva ndi umwana iwacu twararirimba mbere twashira no mu mari twifondeye muri rya kabiri abo tuvukana. Yego hanyuma mugabo ndaramukije Generoza na Monica na Pasi ibyo twaravuze Pasikazi Pasi no mwibagira. Hanyuma rero maze kwiga mu ishure ryisumbuye niga mu ishure y'ababikira. Rero twama turirimba ishure iryo shure Nyambatari ibanga ni nega muri École Normale des Filles de Ruyigi. Rero aho onye twariga kuririmba, twarigishwa ababikira abapatiri, ndaramukije mbere Patiri Kirombo Edouard na yaranyigishije mu seminari ivyigwa by'inyifato. Cyane n'ukuri murumva igikuru nuko bariko baradukurikirana kuri Action Vibes TV bohakura icigwa, baba abavyeyi baba inzaruka bakiri bato. Nukuri gukurana ivyeranda muri wewe biraguherekeza no kuzoshika mw'ijoro. None Mana yacu twoguvuga gute? Nta karirimbo karimwo Mana yacu mwoduterera? Mana yacu iganzura intwari, warerekanye ubutwari, aho waturwanira. Haleluya. Guhanuka ku ngoma yawe ihanamiye Yeruzalemu, abami bazokugana bagushikaniye. Mana yacu iganzura intwari, warerekanye ubutwari, aho waturwanira. Haleluya. Warasinze abansi biwawe baduhama, batwica nabi, udukura mu migozi bari batuboshe. Mana yacu iganzura intwari, warerekanye ubutwari, aho waturwanira.
amen amen bisinzi ry'abantu wiremeye baguha impundu ububasha bw'iserure kw'isi no mw'ijuru Mana yacu iganzura intwari warerekanye ubutwari aho waturwanira haleluya amen 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 emwe nukuri ekleziya yarabareze ekleziya yasigaranywe Petero je numva umengo mwoshiramwe akantu karimwo Petro harako mwabufise hagufi muciye munkundisha katolika Petro nukuvuga ikinja nitoreye ndaryubatseko ekleziya yanje ndabikubwiyurikisha nitoreye niwe mungere nundagirire utwagazi gusigaranye ekleziya yanje ndabikubwiyurikisha nitoreye emwe bantu muri kuri Action Vibes TV turi muri bonane turiko turahimbaza ubwami bw'umwami w'abami Alpha na Omega dufashijwe n'aba bavyeyi Goreti Rene na Anastasie utujwi twagororewe mu Cibitoki Mugera mu Ruyigi turahuye duhurira muri Suède none ngiyo kiliziya ikwiye ku isi yose igiye kutwinjiza mu bushikiro none tugiye gusubira guhanga ijuru rw'ijuru niri samirane ijuru niri ryuguruki ubutungane budusage akaririmbo uziga huye n'ivyo bintu ijuru nirisamirane ubutungane bwarugira niwe muca manza ubisiyoni hose niho yageze irasayangana ijuru ntirisamirane ubutungane bwarugira niwe muca manza Imana iheta ibigereranyo iravumera ikarengukisha isi kuva mu buseruko gushika mu burengero ijuru nirisamirane ubutungane bwarugira niwe muca manza irakazi yo
niwe muca manza tororokane abantu banjye mwebwe twunze ubumwe tega amatwi ngira mvuge jewe mana yanyu ijuru nirisamirane ubutungane bwarugira Sitade ahari nibaza ko yumva akanyamuneza kamudugamwo turamukije abantu bose banditse uturirimbo tw'Imana aho hambere kuko utu turirimbo muriko murumva n'uturirimbo two mu myaka ya 80 70 80 ego none turiko turagenda tugana umusozo ariko tukabasaba mwebwe muriko muraturaba muriko muraraba babavyeyi mudutera iteka baduteye iteka baraza kuri kamera kugira ngo bashitse ubwami bwa Yezu iyisigarukira akajambo ndashaka kuvuga pati ego abo bose baririmbye uturimbo twa kera mwavuze ko tubashimiye badushikirize yuko muri iyi TV yuko tutadusize hariya tudufasha kandi tubashimira cyane rwose kubera twaraduherekeje aho turi. Amen, amen. Tukizera ko Patiri Tade Nyabuhoro azoshobora kubona iyi video. Ego cyane. Ego n'abandi bagiye barandika uturirimbo bumve ko bakora igikorwa ceranda cyane giherekeza abantu mu rugendo rwabo kuko kuva Buhumuza ugashika Umewo mu buraruko bwa Suède si birometero bikeyi ariko ako kamelodi kakagumamwo ahubwo twibaho nta karirimbo kamusenyera ego cyane murakoze ego aho rero nagira ngo mu majambo make y'imbere yuko dusozera kwa kanya baduha kuri no televiziyo turiko turakakoresha kose Patricia mu majambo make akaririmbo wewe mu buzima bwawe urukristo gasiguriye akaririmbo mu buzima kuko niko kamfasha gusenga ego kuko ngiye gusenga ikintu ca mbere nje mu misa nuko numva ururirimbo rwa mbere rutanguye kuko niko runyinjiza mu isengesho iyo ncerewe kandi sincererwa ibyo naravyanse amen niko rumfasha gukurikira inkuka y'imisa naho noba ngiye gusenga jenyene ntangura kuririmba ururirimbo rero kuri wewe n'inyinjizo rurakwinjiza mu mukama ego nibaza ko ariko baratwumviriza ako bagasumye umupfasoni René namwe akaririmbo akaririmbo nkunze kubivuga yuko mu gihe jewe nagiye mu buzima twamamwe igihe cyose hari igihe umuntu yumva yuko umenga ari kure y'Imana jewe niko ntangurira ko misi yose utu turirimbo nyine twa kera sifi yuko gusa ntangura no kukayingira kayamba ninjiye imbere y'umukara ako kajambo rero kararyoheye twaragako katayaye tayari birizana ego rero akaririmbo karagukura mu bugaragwa kakagusubiza mu kabobera ku buzima bw'Imana ego nako mugasume bakunzi ba Axia ko ngaha no guhana iteka nawe ga muvyeyi Anastasie ndajewe ni nk'abandi ego nukuri karampezagira ego ndasenga neza cyane ndiko ndumiriza indirimbo nta n'ikindi nkora jewe ndi hose muri kudaririmba uri kuraririmba ego uyu munsi twakiriye abavyeyi rero bariko baradushingira intahe badufasha gusasagaza ubwami bwa Kristo n'ubwami budutuma tuba abantu buzuye iteka n'umwami yadusangije ubwami bwiwe aba Kristo turabami turabahanuzi
turabasaseredote ariko rero uyo mwami twari kumuronka iyo ataba wa mupfasoni none nta n'ahandi twosozerera aha rero ndaretse ndabaye nk'uwigirwa nyuma kuko ndazi ko mukundana rwose n'uyo mupfasoni ego nimudufashe gusozera turamutse uwo mupfasoni tumwigina yavuze ego ubwami bw'ijuru bukadushwara. Mariamu kabekazi none rugira yagomwa gashariza bunga bunga bana bawe baguhanze amaso bahakwizigiye ngubabere mu ngoro muri ndanga y'umukama urenge ibyiza byose bya rugira uruti inteko z'ijuru nico gituma Yezu yagutoye ngumuhe amaraso. Mariamu kabekazi none rugira yagomwa gashariza bunga bunga bana bawe baguhanze amaso bahakwizigiye ngubabere mu ngoro natwebwe watwibarutse mugusamira ya Yesu tubeshaho urongera utugorerwa kuri wa musozi wa Karvariyo hamwe Kristu yiheba. Mariamu kabekazi none rugira yagomwa gashariza bunga bunga bana bawe baguhanze amaso bahakwizigiye ngubabere mu ngoro. Amen. Bikira Mariya mawe mugabekazi utubere mu ngoro ubere mu ngoro isi yose ego nimwihereze ayo mazi meranda twayahezagiye mugarukane agasauti aho ikiba tayari ego dusozere rero dusozere ngira ntitworeka twavuze uyo mukenyezi kuvuga magnificat ego mudufashe kwigina umukama dusozera umwaka w'amasabamana twakira umwaka mushasha. Umutima wanje uranina hazimana umushaha wanje wahimbajwe n'Imana yo mukiza wanje kuko yibutse umuntu wiwe muto muto kuvuba abantu bose bazonyita muhirwe kuko rugira byose yangiriye ibitangazo
nasanze aja bikuririza mu itunga ryabo yakuye ku ngoma banini hanina haza batagira uburyo aboro yabahaye ibyiza byinshi n'ayabakunga basiga bifumbereje yahangaje Israeli umwana wiwe yibuka ikigongwe ciwe nk'uko yari yavyemereye basokuruza bacu Ibrahimu n'abuzukuruza bazokwama kibagirira hani nahazwe Mana Data na Mana Mwana na Mana Mutima Mutagatifu nk'uko vyamyeho na mbere hose nibimereko n'ubu no mu myaka yose umutima wanje urarina hazimana. Ni kuri ayo majambo y'umukenyezi yikwije ubugabekazi dusozereye uno mwanya mwiza aho bano bavyeyi René, Gorette, Patricie na Anastasie bariko baradufasha guhimbaza Kristo umwami, badufasha gusozera umwaka muri Ekleziya, twakira uwundi mushasha kuko umwaka muri Ekleziya ushingiye kuri Kristo we Alpha na Omega. Nta handi rero twovoma iteka atari muri Kristo. None twizere yuko akanya tumaranye kabafashije gusubira kuzura iteka ry'abana b'Imana. Abo twakiriye kuri no televiziyo bwa mbere ni René na Gorette Patricie. Reka ndimwo tujana mudatumiriye abantu ngo babe abanywanyi b'ino televiziyo. Murabona ko Imana ihacisha ibyiza byinshi. Reka duhere kwa Gorette Patricie. Murakoze cyane, nukuri uyu myaka tugezemwo harageze ko turonka uburyo bwa none bw'uko tumenyesha Imana. Rero dushimira Imana yaduhaye ubuhinga bwo kumenyesha inkuru nziza, tugatumira n'abaraba amatelefone ko boza bararaba utu video bakabona uko ijambo ry'Imana, uko Imana itwigisha muri ubu buhinga ngurukana bumenyi mu myaka tugezemo. Ego cyane. Murumvise Gorette Patricie ati ntimuze muragenda mu mavideo gusa bafasha kugira ibindi, ariko muce kuri izi video zibamenyesha ijambo ry'Imana, mufyonde kuri sabone, mufyonde kuri subscribe, mu liking, mu commenting, mufasonirene ndiwomwica. Yego menyere nyine murangize. Naro mutubona ngaha no mutuma nkuko Patiri yabitubwiye, ariko inyuma yacu hari imiryango, dufise abashinga ntahe, abandi dufise abana, turi ngaha kugira ngo nyine dukomeze ubutumwa twashinzwe na Yezu Kristo dufashije n'umupatiri wacu Patiri Inyasi. Ubutumwa ntibworoshe, aha turi mu mahanga, mufyonde nkuko Patiri yabibabwiye, nagakumu gusa mugira gutya. Hanyuma mudusabire ubutumwa, turi no mu mahanga, ururimi rutari rwacu, abantu tubana bino, ariko turi bamwe, turi bene umugabo umwe. Mudusabire rero dukoranire hamwe n'abino kugira ngo ubwami bwa Kristo uko twabiririmbye usagambe.
amen amen. Ayo majambo meza y'aba bavyeyi niyo dusozereye ko kino kiganiro cacu. Muheze rero muhanahane ino video, ariko cane mwumvirize ico tuno turirimbo tubabwira, muheze mugende mugana uyu mwami w'abami Yezu Kristo. Tuzoba rero dusubira. Yari Patiri Nyasi, nyuma ya kamera mwariko mwumva mutabona, nari kumwe n'abavyeyi bano bapfasoni. Ego mwibatisimu yanyu muri beranda, kandi ubwo bweranda tubandanya tubucakamira buri munsi. Twari kumwe na Marie Gorette Patricie, René, Anastasie. Bonane. Umwaka mwiza w'amasabamana. Tugiye muri ego cyane. Ego sangwa Kristo mwami. Kristo Victoire. Mugiraho muba mwubahwe.